Tanguye gucapa mfise imyaka 13 hano niga mu mashuri yisumbuye niho naciye nja muri club ya art niho novuga nti natanguye kuvyenteresa ko cyane mu nyuma maze guheza secondaire niho nahavuye nja muri Shakart company. Mu vy'ukuri ngitangura byari bigoye novuga nti babona kumengo ndiko ndata umwanya ntibanavyumva igituma ndiko ntinguvu zanje muri ivyo bintu muga mu nyuma bamaze kubona hari abandi biteje imbere kandi naje bimaze kugira ico bimariye niho batanguye kuza baramfasha nabo nyene banshigikira. Akamono batera abandi bigeme nuko mbere ya byose kwanza bokuyemera hama babonye Petete babonye bibagoye arashobora kwegera umuntu abasanzwe abikora kuko umuntu wese arabona ko ashaka ikintu mbwa kaburi yagihera arashobora kwegera umuntu abasanzwe agikora akamubwira akamubaza nyene byagenze kugira ngo ashobore kumuteza imbere nawe nyene. Mfise ijanye n'u Burundi hari ukuntu abanyamahanga bishizemo ko abarundi ntibakora bishizemo ko abarundi turabanebwe alors que ngaha mu Burundi hari abajene benshi bakora bafise imigambi myinshi kandi ndisi uko iyo migambi yo kubaka igihugu. Rêve yanje mfise n'uyo kubona image y'u Burundi ihinduka mu makungu hama mu myaka iza nibona ndumu grand artiste. Abakobwa twese tuje imbere twerekana ico dushoboye hama duteze imbere igihugu cacu.